Abakikuje uwo muvyeyi yibarutse ico kibondo bakunda nivyo mu Kirundi abavyeyi barafasha, si abavyeyi gusa, hariho abagenzi, hariho abakuzina, hariho abantu benshi baza gufasha uwo muvyeyi. Ariko kenshi ivyo tukunze kubona mu bitaro, abo bantu bakikuje hari igihe bashobora kubera intambamyi uwo muvyeyi, mbere ugasanga n'ivyo twebwe abaganga tubwiye uwo muvyeyi, abo bakikuje bagatuma uwo muvyeyi amabwirizwa abaganga twamubwiye batayakurikiza. Kandi turamaze kubona ko abo bakikuje kenshi usanga bagomba gukontrola, usanga bafise uruhara runini muri uwo muvyeyi. Uwo muvyeyi kuri jewe ni kumwereka yuko ni essai erreur. Gutunga ikibondo mu misi ya mbere ugenda uravyiga, harimwo essai na erreur. Rero iyo uwo muvyeyi abwiwe, novuga amajambo arabura yafata, ugasanga rero yiburiye icizere, abuze icizere muri we, ni wa munezero kumva yuko ari wa mwana wiwe, birashobora kumutera ako kabonge k'inyuma yo kuvyara, ariko depression ni postpartum. Mugabo hambavu ya vyose, iyo wibonye ko ikibazo, ni kwegera abagufasha, ni kwegera abo ba psychologue, ni kwegera abo ba therapiste, ni kwegera abo bose bavyigiye canke aba psychiatre, kuko ni ingwara mugabo ni ingwara ikira, ni ingwara iyo bayivuye ugira ubuzima bwiza.